Yesu nashimwe. Ego hanyuma rero iyo Imana ikoze ikintu ntawe yibaza kuko niyo ibwira ikabigira. None rero twebwe mbere ko dufata urugendo twarasenze Imana kandi yaraduteguye. Mbere yuko dufata urugendo nk'abakirisitu twari hamwe turasenga Imana, hanyuma Imana yatubwiye ingene urugendo ruza kugenda. Ntitwari kuruheba kuko twari twaruteguye. Ubwo Imana yari yatubwiye ingene bigenda gusa nuko atabarazi ubupfa. Hanyuma rero turafata urugendo turagenda dushika amahoro, atangorane atanagakwabu. Mugabo tugarutse turenze gato mu biro vy'intambwe, imodoka ya Disimasi ikirapfa kuko twari imbere yiwe, twe twari mu yafetas. Amarari imaze gupfa, Firya arahagarika imodoka arasubira inyuma aja kumudepana biranka. Mugabo ntitwaramenya ko ari umugambi w'Imana. Hama rero umudepanye biranka, turabandanya twigiwe imbere gato, turiko turarengana nyene twira tumara ubunyuro abahatsi arashiramo igitesi biranka kugira ngo turenge kandi akadugo kanyuma. Hanyuma amatara yose acarazima, imodoka ikirazima, gufata ubufire biranka. Ni ukuvuga umuntu wese yaciye atangura akambaza Imana yiwe, twari tumaze kubona yuko vyamaze kwayo. Hama niho imodoka yakihera hariya hejuru iri muri rivasi iraporomo ku mwanya muremure hafi nk'iminota 5. Twese turiko turakoma induru, umwe wese yambaza Imana yiwe. Tugeze nyuma gatoya niho imodoka itangura gukubita kiribite. Ikubita kiribite, ukabona amaguru ari hejuru, umutwe uri hasi. Igasubira kandi akubita kiribite gira kabiri, ndavye gutya asanga shoferi yapfuye. Imodoka yari yamaze kumushibura kera. Hanyuma rero imodoka ikubise kiribite gira kabiri kiraduga hejuru rwose, hejuru nkuko womenga ni indege iriko iragenda. Ndiyumvira ibintu birabaho, hamusigara wumva umuyaga gusa ngo ukarindira ko imodoka igwa hasi ukabura. Munyuma rero mpindukiye gato inyuma yanje ari mudamu Mukamana kandi atari ngaha, mpindukiye sanga ntawe urimo. Kumva Imana wewe yamunyakuye hakiri kare tukiri hariya ku musozi, ikiramucisha mu idirisha n'umwana aza kugwa nk'ariya. Kandi Imana ishimwe imodoka ntiyamusanze yari yaguye. Mugabo shoferi ni ukuvuga iyo yamishukiye imodoka yaciye imusangayo, tumushaka tutera tubandanya tumanuka hariya hepfo. Ni ahantu harehare hangana n'ibirometero 2 uja hariya hasi. Imodoka yari imaze kuja mu kirere hejuru rwose, twabuze n'izo ari vyo. Mu nyuma twumva kandi isubiye irakubise hasi. Ikubise hasi rero niho hacava mundi mudamu witwa Kosiriya vyibushe cane, naho nyine ntiyashitse hariya epfo mu kuzimu hariya, naho Imana yaciye imufasha asiga hejuru. Hanyuma imodoka yari irahinduka itangura kwizunguriza, irizunguriza. Hama rero niho yaca abwanya imishita kuduta hariya mwabonye hariya mu manga. Hama rero tumaze guturura ndiyumviriza asanga ubwenge buriyo, nagira ubwonko gutya numva kuriko, numva amaguru ariko nari nzi ko vyahetse. Imana yaramfashije ubwenge bwagumye. Hanyuma rero abo twari kumwe ndahamagara amazina kuko bose nari nabazi, ndabura n'umwe yitaba. Ndavuga Mana, none bose bagiye. Sinzi ngene hahita akanya gatoya, nagiye numva Nestor Gaterekwa ariwe ariko arataka avuga ngo mbega ngwino ngo nta muntu yarokotse waza kumura hano hantu. Ntaco ubwenge buracari kuko amatelefone yose yari yadutakaranye. Sinzi ngene Imana yakize turatora agatelefone gatoya kabona bukebuke, tubona kuza turavuga inkuru. Ariko abarimo abo twari mwe bose bari bahahamutse atari bafise ubwenge. Kuko umwe wese wamwagije yakubwiriza ivyiwe nyine ubwenge bwari bwagiye. Imana rero yaratabaye kuko twaratabaje batabaronka kuza kudutabara. Bakuvuga inzoya twazikura musi y'imodoka, izimodoka zitora hajya mu ishyamba aho zaguye, abantu ugasanga ubwenge bwagiye. Kandi mwarabonye bamwe yuko n'impuzu nyinshi musanga hejuru ku biti, hariya hejuru hose twaraciye iyo tuguruka nk'indege. Ariko Imana yaradutabaye, bakuvuga Imana yatwaye ubugeze, kandi turashimira cyane abantu baciye bihuta kuza kudutabara. Ni ukuvuga Nestor aba yarapfuye kuko Nestor yari yavuye amaraso menshi kandi twamubwiriye ko amagogo. Ni ukuvuga ngiye ku murongo ndamuvyure, haciye haza igitero c'inzuki nyinshi ziteye ubwoba atari ukuntu bivuga.
ndamuvyura ndamwegeranya mugabe inzuki zarandiye zirinjira mu ipantaro mu ikoti hose zirangica nabi mugabe ndamwegeranya na Emerine nawe nyene ndiko ndamwegeranya haciye hazi inzuki zingwa mu maso zirangira amaso zirangya mugabe Imana yarantabaye numva harimwo n'ibitero bikomeye cyane turiko turegeranya izo nzoya ndazidugana haje igitero c'intozi intozi zirinjira mu ipantaro zirangica nabi ariko ndashimiye Imana yamfashije kuko umusunuka ko yari jewe n'umumarayika yari muri jewe abana turabadugana hejuru imusozi kandi turabatabariza bityo biragenda neza Umwami Yesu n'abahetse aba bene data Imana yahamagaye ubu tugeze mu mwanya waho dusoma amajambo y'Imana ko amajambo y'Imana niyaca agarukana umuntu wese akumva yuko ishaka cy'Imana kitegezwa gushika. Dusoma amajambo y'Imana ngaha muri iki gitabo cy'umusiguruzi mu musiguruzi igice cya gatatu musiguzi gatatu murongo wa mbere. Ikintu cyose cyashingiwe igihe cyaco kandi igikorwa cyose munsi y'ijuru gifise umwanya wacu. Hari igihe cyo kuvuka n'igihe cyo gupfa, igihe cyo gutera n'igihe cyo kurandura ibyatewe n'aya majambo. Musiguzi yanditse aya majambo. Imana ikintu cyose yagishiriyeho umunsi wacu. Tumaze kumva ko hari igihe cyo kuvuka n'igihe cyo gupfa. Aha twese turi ngaha twaravutse, none dusigaje igihe cyo gupfa. Aba bene data rero batwitangiye imbere, Imana ihamagaye ni icyago cy'Imana, ni Imana ubwayo yabigize. Umuntu iramurema hanyuma akavuka akakimutegurira n'umunsi wo gupfa, kandi umuntu wese arafise ikizomukura mu mubiri. Turabe iki gitabo cya Yobu iki gice cya mbere uyu murongo wa 18. Akivuga haza uwundi nawe ati abahungu bawe n'abakobwa bawe bariko barasangira banywera vino mu nzu ya mukuru wabo. Nuko haza umuyaga w'igihuhuta uturutse mu bugaragwa uhitana ifuruka zine z'inzu, maze isidukira kuri abo bahungu barapfa. Ni jewe jenyene ndokotse wo kuza kubikira. Maze Yobu ava hasi yitangamura kumwa kumutamana wiwe, yemosha inkomborera yikubita hasi arasenga ati navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, kandi nzosubira mu nda y'isi atacyo nambaye. Uhoraho niwe yagavye kandi Uhoraho niwe agaburuje. Izina ry'Uhoraho nirishemezwe nirishemagizwe. Maze muri ivyo vyose Yobu ntiyakoze icyaha canke ngo aherereze amafuti ku Mana. Rero ibiriko birashika byose bifise abatwitangiye imbere turabafise. Yobu yari umugororotsi, Yobu yari uwaha Imana, ariko abahungu biwe bategura umunsi mukuru n'abashiki babo bari kumwe n'abandi bari kumwe. Hanyuma haje umuyaga uturutse mu bugaragwa ufata ifuruka zine z'inzu, iyo nzu ibasenyukirako bose. Abahungu bashikirwe n'abakobwa batatu n'abandi bari aho hantu bose barapfa. Rero nico gituma imiryango yabuze, ishengero twabuze, abakozi b'Imana twabuze. Tureme cyane, tureme kuko Imana ikintu cyose yagishingiye umunsi wacu. Jobu kuko yari yarabimenye, Jobu yari yarabitahuye, amaze kumva iyo mbitsi imubikiye ko
abahungu biwe bose n'abakobwa ko bapfuye. Yobu hariho ijambo yavuze rikomeye cyane, yavuze ati navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, nzosubira mu nda y'isi nambaye ubundi. Ashavuga ijambo rivuga ngo Uhoraho niwe yagavye, kuko yavuga ati Uhoraho niwe yampaye abana, none Uhoraho niwe yongeye kubahamagara. Yobu ashavuga ijambo rikomeye cyane, avuga ati izina ry'Uhoraho nirishemagizwe. Bene data, nubwo Imana ihamagaye abantu, izina ry'Uhoraho rigira gute? Rishemagizwe, kuko Uhoraho niwe yashimye ko biba uku, kuko iyo atabishima ntibyaba uku. Nico gituma umuntu wese ari ngaha akwiye kurema, na Yobu yararemye, natwe tureme. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe cyane. Yavuze ngo izina ry'Uhoraho rishemagizwe. Nico gituma uyu munsi, kuko abene data nabo twizigira ko bari barakira agakiza, harimo n'umukozi w'Imana, tufite ibyizigiro cyane ko umuntu amaze kubabona ingene bari babayeho arabona atabana abantu b'Imana, none Uhoraho nashemagizwe. Ahanini twagira amarira arenze cyane y'abapfiriye mu byaha. Reka dusome muri Gicete Pawulo yandikiye Abatesalonike. Iki gice cya 4 n'uyu murongo wa 13. Ariko bene data, ntitugomba ko muyoberwa iby'abasinzira itiro ry'urupfu, ngo nimubabare nk'abandi badafise ibyizigiro. Uko twizeye yuko Yesu yapfuye akazuka, abe ariko twizera yuko abasinziriye muri Yesu Imana izobazurana nawe. Iki nico tubabwira, ni ijambo ry'Umwami twashikirijwe, yuko twebwe abazoba bakiriho dusigaye gushitsa ku munsi, gushitsa ku kuza k'Umwami wacu, tutazokwitangira imbere y'abasinziriye na gatoya. Kuko Umwami wacu bwiwe azoza amanutse avuye mu ijuru, aranguruye ijwi rirenga, hamwe n'akamo k'umumarayika mukuru n'inzamba y'Imana. Baka bapfiriye muri Kristo nibo bazobanza kuzuka, maze natwe abazoba bakiriho sigaye tuzoca duteruranwa nabo mu bicu, dusanganire Umwami mu kirere. Niyo uzokwama kubana n'Umwami, nuko mwibanishe ayo majambo. Yesu nashimwe. Hariho umuyaga niwo wari kurangiramwo. Pawulo abandikira abamenyesha ati nitukwiye kuyoberwa iby'abasinzira itiro ry'urupfu. Aha bene data basinziriye itiro ry'urupfu, ati kugira ngo ntitumere nk'ababandi badafise ivyizigiro. Twebwe turafise ivyizigiro, namwebwe miryango murafise ivyizigiro. Uko Umwami wacu Yesu Kristo uko yapfuye akazuka, aba nabo basinziriye, Imana yamusuye mu bapfuye, nayo izozura abasinzira itiro ry'urupfu basinzire mu Mwami, hanyuma bazuke. Habe gusanganira Umwami wacu. Tumvise ngo abazoba barasinziriye itiro ry'urupfu n'abazoba bakiriho ntabwo tuzobitangira imbere, kandi tuvuga uti bo bari hafi. Yesu nashimwe cyane. Tugire ibyo byizigiro cyane, turiteze ukugaruka k'Umwami wacu Yesu Kristo. Yavuze ati Mwami mugavye ntawe uzi umunsi cyangwa isaha,
uko iri jambo yabivuze ni ukugira ngo wewe ucyambaye umubiri wa mugavyi inzambi itaravuga urupfu rurashika kwiye kwama witeguye kuko hariho abantu bamwe bagomba kuyifatira ibisanzwe cyangwa ry'Imana bakayifatira ibisanzwe kandi bari baragira ubuntu abandi bakagiga ubutumwa bwiza bakantagukizwa bakayifatira ibisanzwe ariko umenye neza yuko abizeye Kristo twiteze inzamba twiteze ko atakujana umugeni atarashikanaho nukwama tugavye kugira ngo uwo hageze umunsi wiwe kugira ngo azapfire mu mwami azobahiriwe cyane kuko abene data bapfiriye mu mwami nawe uzi wame witeguye rero Yesu ataraza urupfu ruraza ariko twiteze bibiri twiteze urupfu kandi tukitega inzamba kuko naturi ngaha inzamba yovuga niwe ngaho uri ngaho uriteguye wewe uriteguye inzamba yovuga wogenda wabere maso rero kitumere nka bamwe batagira ivyizigiro bazi batabati ko bapfuye biraheze bagiye kuzoja muri gihenomu kuzoja mu gihano kidashira ati turagowe ariko tweho abacu tuzona nibona nkone kuri wa munsi Yesu nabayezagiye kandi sozereye mu gitabo cy'Ishana igice cya 14 turasoma uyu murongo wa 13 numva ijwi rivuye mu ijuru rimbwira ritandika tuhereye none hahirwa bapfira mu mwami kandi muhemu aravuga ategome ngo baruhuke ubutame bwabo kuko ibikorwa byabo bijana nabo bibakurikiye amen. Yohana nawe agirirwa ubuntu. Yohana nawe muvyo yabwiwe ngo yandike yongera arumva ijwi rimubwira vyo yandika, ijwi rimubarira riti andika andika kugira ngo bize bimenyekana abantu bose bazobisome babimenye. Andika uko Yohana yabwirwa ko ivyo ariko arahishurirwa yerekwa ko ari ivyo muri iki gihe nyene, iki gihe nyene turi mu gihe c'iherezo. Andika kuko birihuta. Andika hahirwa abapfa bapfira mu mwami. Andika kugira ngo baruhuke ubutame bwabo kuko ibikorwa vyabo bijana nabo bibakurikiye. Umuntu nta mugenzi afise angana n'ibikorwa. Aha twese turi ngaha, aba bantu twabakunda namwe mwabakunda, tubaherekeje kugira ngo tubashingure ngaha, ariko ibikorwa bakoreye Imana bijana nabo bibakurikiye. Wewe rero mwene data kurya bakungira kikorera Imana ajya n'amahirwe cyane ukorera Imana. Nkaya majambo asamwe harimo umuntu akaba tumuherekeje atakoreye Imana haje habamo kabaza, ariko turizera ababene data bo bakorera Imana. None ibikorwa bakoreye Imana bijanye nabo bibakurikiye kugira ngo baruhuke ubutame bwabo. Uruhuka nuwarushe. Nico bituma umuntu yakorera Imana akora akaruha yiteze kuzoruhuka kuri wa munsi. Hazomunezero cyane ku muntu azoseruka imbere y'Imana yarakoreye Imana hanyuma akaruhuka ibikorwa vyiwe. Nuko rero bene data n'aya majambo y'Imana rero aba barahiriwe. Cyangwa ry'Imana tubwiye ko bahiriwe. Aha barahiriwe n'amahirwe kw'Imana ibahamagaye barakiriye agakiza. Nawe ndakwifuriza yuko wo kwakira agakiza, naho navuga ngo upfukama hanyene, ariko urumva ijwi ati twushitse hariya hirya, ati nyabura nanje ndakwiye kwitegura, nanje ndakwiye kugaba. Nuko rero cyo gituma amajambo y'Imana aca turemesha kandi akatwigiza imbere tukamenya iyo tugiye gushika natwe abasigaye aba urugendo rwabo bararurangije, hasigaye urugendo rwacu natwe abasigaye twese turi ngaha. Nuko rero umuntu wese azeye amagavye n'aya majambo y'Imana. Yesu nabahezagire. Amen.
turagukengurukiye data wa twese mwijuru uko ikintu cyose wagishingiye umunsi wacu. Hari umunsi wo kuvuka hakaba n'umunsi wo gupfa, nico gituma ababene data harabaye umunsi baravuka, none umunsi wo gupfa nawo warabashitse. None twari tubaherekeje kugira ngo mwami tubashingurane iteka. Nawe Yesu turabona ngene Yosefu egome yagushinguranye iteka mumva yimbishirije, mumva yimutunzi. Nico gituma gushingurana iteka abantu bawe n'ivy'igiciro kinini. None rero nyakubahwa, urushirizeho kubana natwe mu bikorwa kandi urushirizeho kuremesha imiryango. Aya majambo yawe mwamagiri ubashe umutima yabo kandi uremesha ishengero, kandi twese turemesha abakozi, kuko tuzi ko hari umunsi tuzobona bene data mbona nkubone, natwe nitwamara gushika mu bwami bwawe. Turagushimira cyo ubona natwe muri byose, kuko byose bisigaye ubisozerere, tukwiteze ko bikoreka mu izina ryawe Yesu. Amen.